Nuko rero nshuti bagenzi bakunzi b'umuziki abakunzi bakaranga ku Burundi turabaryohera uno munsi dufise igikorwa gikomeye itariki 3 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 aha tumaze imyaka 29 twibuka umuririmbyi dukunda cyane akaba yitwa Canjo Amis arabana kuze kuvuga ngo mbega ngo Canjo ryavuye he turaza kubabwira iryo ryaje rizarana n'ibindi. Ivyo tugira dukora no munsi nuguhimbaza umugabo ukuri umugabo wijunja n'ijambo umugabo atajarangwa n'urucumu rugarangwa n'urukundo ibintu bikiri byinshi ivyo tumaze igihe tuko turabikora turi kumwe n'umugwi w'abantu bamwe bakunda umuziki bakunda karanga kandi bakunda abantu bava mu bantu umwe rero muri bo akaba yitwa Pisco Rugamba abakunda Canjo Amis bamba ariko ya celebrating imisi yose itariki 3 z'ukwezi kwa kane bama bamubonye ari kumwe na Savye ari kumwe n'abandi Pisco rero yavuze ati no musi tuzinduka turacelebratinga hanyuma twirigwe turacelebratinga aho twibuka imyaka 29 ya Canjo nguye rero twaramanye tuzokwamana ngira n'ibihe bizoza eka tuburabutse Pisco ça va Christian Savye eka ndamutse kandi n'abantu bariko baradukurikirana nitwa Pisco Rugamba ndumwe mu bantu basanzwe bakunda umuziki cyane kandi nkakunda n'abanyamuziki nsanzwe nkora muziki wa karaoke mu gisagara ca Bujumbura mfise mu witwa Rukinzo Light Band aribo nawo dusanzwe dukorana hamakani nkaba ndi mwishiramwe canke ngize ishiramwe gitwa Gato Karakura Music Center iri mu bisata bitandukanye harimo n'ico kwibuka aba artiste bitavye Imana batuboneye izuba muravyibuka tugeze kubikora nawe yarimwo itariki 2 z'ukwezi kwa11 aho twibuka abaririmbyi 35 bashengeye hanyuma twaba twagiye kuraba intatemwa zabo 13 hari akumpanda uretse Canjo Amis hamwe na umuririmbyi Said Braza bo bari intatemwa zabo ziri Ngozi abandi bo twararosa karyo kuja kuyaga n'abana hari kuri Don Bosco ku Buterere bararyoherwa kubona Pisco yarabaririmbiye hanyuma batama nkaba Mathias bararirimba turacana igicaniro turatera ryarenga ruko hanyuma turatera ijoro ijambo hanyuma turahakura ijambo abana barabaza ibibazo turabiba imbuto kubera Gato Karakura Music Center n'abandi twari kumwe byari ibintu bihambaye rero ico twamenyesha nuko ataciye bishirako ntakunze kwivuga nuko uyu n'umwaka ugira nka kane turi kumwe dukorana kwibuka Canjo Amis ubu rero twahereye ngaha ingere rero tuza kubigenza nsavye araza kuronka karyo kukuza arababwira duke mu byo yagiye aramenye kuvyerekeye Canjo Amis hama uko haca kanya niko azara twibutsa turirimbo bavuga ko tugoye kuvuza hariho indirimbo zimwe ebana bagira repetition kubwira ngira araza no kubituyagira we yumva ivy'umuziki igere rero tuza kubigenza kuvuga kuvyerekeye ubwana bwa Canjo Amis cyamuranze hama tuvuge ubuyabaga bwiwe hama tuvuge ingene yagiye atera imbere ivyamuranze bikomeye byo hejuru hama tuvuge mukore yaheza ku rupfu rwiwe tutarinze duteba rero ico dushaka kuvuga mu mwanya muto yakuvyerekeye ubuzima bwa Canjo Amis kugira abana ko yadukurikira bamenye ingene ico gituma Canjo Amis yavuyemo Canjo Amis ubwa mbere twabwira ko Canjo Amis ari umwana wa Fisi papa we witwa Fisi hama nyina we wakitwa Asina ico tubabwira nuko ubuzima bwe bwari bugoye kwera ko akivuka se yaciye arongora umugore agira kabiri hama nyina aja kurongorwa ahandi urumva ko bica bigorana aba ari umwana rero ameze nk'imfuvyi gato yakwera ko ataba hafi ya papa we cyane canke ntabe hafi ya nyina wiwe mugabo urukurayagana nyina wiwe twarayazana nyina umwanya munininya turayaga no bubivuka nabo yitwa basekirima turayagana mukase baratubwira neza yuko ntiyafyina yazinduka saa 11 y'ijoro akagenda kuvoma baratweretse ahantu yavoma hama akanyerera urume akagwa agasubira kuvoma agashika imbere kuja kwishuri abanje kuza kuvoma rimwe akanasenya hama ikiri twabwira kuvyerekeye ubwana bwiwe nuko yabayeho nk'abandi bana kuko yarakunda gukina umupira w'amaguru kandi batubwira yuko yakinisha n'ukuguru kw'ibamfu yaratsinda amagori menshi hari kuri école primaire ya hari Ingozi
twamenyesha yuko ngo kwera ko batashobora gusubira muhira ngo bagenda bategeye impamba ngo bagaca bicara ahantu hafi ya statue ya Bikira Maria ngo bagaca bafungura ivyo twayibwiwe n'umwe mubo bakuranye biganye kuva mu wa mbere hanyuma akunda umupira hanyuma mu nyuma aragenda rero kugira duce ku mayange tuvuga ibintu byinshi aragenda hajya ku ishuri bita Don Bosco ariyo lycée Burengo atangurira kwiga umuziki abazungu babigisha bakabigisha gufata ibicurangisho bakabaha ibitabo hanyuma bagasoma bakiga umuziki niho byatanguriye byose uwari imbere yiwe ari witwa Bacanje wa Misi hariho rero nabo biganye bitwa ba Musama Ibrahim yabaye kuri televiziyo yabaye cameraman nkujya mu kamera ariko aradukurikira ivyo rero twagiye turabiyagirwa n'uyo Musama yatubwiye ati rero mu ishuri ntiharengwa kabiri ati bararushanwa yari uwa mbere gukina umupira akaba uwa mbere mu biharuro n'igifaransa akongera atangura kuba uwa mbere no mu vyerekeye umuziki uti rero vyageze gutubwira by'umuziki imbere ko tuhava duca ducishamo akaziki batubwira yuko Canje wa Misi yagiye gukina umupira nk'abandi bana bari bafite match baragira entraînement nagira mvuge répétition y'umuziki entraînement yo gukina umupira ngo arakina sasa ngo baramutera kabumbu umupira mu maso pu abaraguye aguye hasi amera nk'uravyo bamutwara muri infirmerie ivyo twabibwira na Musaba agiyeyo ashitse muri infirmerie bamurabuye aza kugaruka rero ngo aje gukina umupira baca baratinya kuko babonye ko yababaye baramwankira gukina bamwankiye gukina acara babara urabona umwana akiri mutoya ababaye aravuga ati bana nanje kubihora urazigene yabihoye yaciye agenda rero aho barasanzwe bigira kuvuza umuziki afata amagitara aravuza afata cha gitabo babazungu babaha bigira ko atangura kubana avance ariga hanyuma bagenda ku ishuri bagiye kupresenter ivyo ko arakora nabandi bose mu bariga umuziki bagasanga ari imbere y'abandi urumva yaca atangura kumenya ivy'abandi bazomenya mukazoza kubera iki kora baramuje gukina umupira niyo rero yatanguye kwiyumvira ibintu byo kugira iki byo kugira carrière solo hanyuma rero yaciye azi Bujumbura afite imyaka 20 en 78 bagira spectacle hariya kuri collège Saint-Esprit acagira kakaririmbo ngira nako nitwaza kuronka kajyo uraza ukacishamwe nitwaza kuronka umwanya kuko nga mu kaya tubatumvira indirimbo yitwa Muvyeyi yaririmbiye nyina mugabo iyo yindi yitwa Ntacica n'irungu niyo ndirimbo yatumye aja habona acamanuka ibujumbura ashikira mu Nyakabiga turaza kubabwira ingene vyagenze byo mu Kabiga mbwa darandireta muri kano kaya kuko tuko turacelebrating ari twavuga byinshi Pisco rero rugamba umuntu wari ku rugamba ntatsindwa liwe yama duteturura ibisi yose akabikora ta bafuraga ariko ararondera tuka umwaka ku mwaka ngira no mu myaka izazo tukiri kumana ibishatse aturimbira karimba ati Muvyeyi Leka nkuyage Muvyeyi we wanyibarutse nguhayagize nibukije wampaye Muvyeyi ugori gwiza eka sinzo kwibagira Muvyeyi ugori gwiza eka sinzo kwibagira sangwe tiro ry'inka Muvyeyi wanyibarutse wanyeretse izisi umuburaruburamoko eka sinzo kwibagira eka sinzo kwibagira narakugoye nkiri muto yamara ntiwarushe wamye umbungabunga witwararika indero yanje mbega Muvyeyi no gushimira gute mbega Muvyeyi no gushimira gute sangwe tiro ry'inka Muvyeyi
muvyeyi wanyibarutse wanyeretse ijisi umuburaruburamuko eka sinzokwibagira eka sinzokwibagira esi choma ukaramba nkamana nawe nkakubwira ikimbabaje ukamumuriza umutima no kwamana umunezero utagira ukungana no kwamana umunezero utagira ukungana sangwe tiro ry'inka muvyeyi wanyibarutse wanyeretse ivy'isi umuburaruburamuko eka sinzokwibagira eka sinzokwibagira zokwama ndakuririmba we wamaye vyose zokwama nguhayagiza we undutira vyose zogutera agateka muvyeyi wanyibarutse zogutera agateka muvyeyi wanyibarutse sangwe tiro ry'inka muvyeyi wanyibarutse wanyeretse ivy'isi umuburaruburamuko eka sinzokwibagira eka sinzokwibagira. Nguyu rero uwimana yahizagiye akaba yitwa Pisco Rugamba imuhizagiza impano yo kuririmba akaririmba ibintu bizima akaririmba amajambo nkoramutima yacanjwe iminsi eka akifatanya natwe mu guhimbazana cyane cyane imyaka 29 y'umuririmbyi Canjo Amis. Twavuze kuvyerekeye ubuzima bwe bwo mu bwana ni byinshi twobivuga ntitwobimara. Twabwiye yuko yari umukozi yitonda kandi yabanye na mukase, murabizi byo mu Kirundi sinzi ko ari byo cyangwa atari byo mugabo ngo biri mu byatumye abo umuntu ikintu gusa twohereza ko nuko babandi bana iyo bavuye ku ishuri muri grande vacances bashaka gutaha we yashaka kwigumira ku ishuri. Umva nakundi kiri twababwira nuko ahajya kuri Don Bosco niho hantu hambere yabanje kuvugiriza spectacle yiwe kuri rya salle nuko ngo yaraje rero Bujumbura arabaye wa mbere akaririmbo ntacica nk'irungu hanyuma araba haje mu Nyakabiga ahantu bitwa kwa Matabaro acara Pefox ijya ndirimba isubiramo neza acaja muri studio tubabwira yuko ntuze umugwi we atanguye kujamo yari umugwi witwa Orchestre National aho yari kumwe n'abandi batandukanye bahavuye bagenda mu mabano ariwe yitwa Goretti nawe nyene akaba n'abandi benshi bagiye baratanguza umugwi amabano mugabo bahereye muri Orchestre National mu Nyakabiga havuye arabaye mu Bwiza hanyuma arabana nyine n'abapfasoni bavyaranye hariho witwa Ana mwama mubona Ana yahavuye yavyara umwana w'umukobwa mugabo umwana w'umukobwa nawe nyene yahavuye yitaba Imana mugabo asiga umwana nawe nyene bise Asina rero afise izina rya nyina wa Canjo urumva afise izina rya grammaire we kuvuga inakuru hariho Asina nyina wa Canjo aheruka kwitaba Imana nawe ace nk'imyaka 2 ntihenze hama hakaba na Asina umuzukuru wiwe tubamesha ko umuzukuru wiwe muri kino gihe ari we akora ibintu byo gucapa
impuzu asigaye yambika abartiste batandukanye mbonera akaryo ko kubamenyesha yuko ushaka gukorana nawe kuvyerekeye ivy'impuzu arashobora kwegera Savye Multi Services canke agakurikirana Gato Karakura Music Center n'umugenzi wacu famille yawe n'umugenzi turabagenzi biwe kugira ngo ashobora kubacapira impuzu n'ubamwisha yuko aheruka kwambika uwitwa Mona Warda murabuze Mona Warda n'umuntu adasanzwe muri iki gihugu arize yemera ko impuzu bayibucapira uzumva abayemeye ko umukobwa akomeye uretse Anna harundi bavyaranye undi mwana akaba yitwa Kati rero aba mu Kanyosha Anna aba mu Bwiza Kati rero yavyaye umuhungu yitwa Hassan rero nawe akunda ibintu byo gucapa wacapa ibintu biboneka ku matablo n'ibiki ariko asi n'umuzukuru wacanje wewe agira impuzu hari abavuga ati mbega nta wundi mwana yabyaye uretse umukobwa yitavye Imana hari witwa King ni mukuru wewe ashobora kuba yasandavye nko muri 2016 kuko 2015 namwibuka nawe yagize isanganya ahura n'ikinga iramugonga ameramisa gwaye nawe nyene imfura ya canje basa kwera yasubiyemo n'indirimbo yiwe muza kumva yitwa ewe Burundi nuko rero ivyisi nuko harabagenda kare abagenda mu nyuma tugwereke ubuto bwereka tugarukize gakwera ko dufise umwanya muto kandi ivyo tuyaga ari vyinshi nico gituma twashaka gusaba mugabo kintu twababwira nuko Anna pura petite histoire yatubwikira igikomeye gose yatubwiye ati jewe narababonye mu bwiza bariko bararengana mbona umuntu yambaye veruru urabona umwana w'umukobwa akiri muto veruru nziza cyane hanyuma bari kumwe n'abandi bajene bagiye kuvuza barengana ati ndabatire niyo veruru hama ngiye kwegera sanga umuntu atekereza hajya canje mishwe yatekereza cyane sanga afise impano irenze y'ukuri mu turimbo tutu blues ba Junior Lide n'ibiti hama je suis tombé amoureuse ivyakurikiye murumva ko havuye mu uruvyaro birajishe cyane Kati nawe yarasaza akora kuri aeroport yatubwiye ati reka ati jewe vraiment nari gate nari une princesse ati aje ngaha hari mu Kanyosha akavuza agatari ati ndiko ndacumba ubugari ebana aho yaciye yirirwa ngaka aho akibagera kugira repetition mu bantu we yari kativugira agafaransa karyoshe umva rero byari ibintu bizima biryoshe kubona yuko yaranezerera ubuzima tubabwire rero ko inyuma y'ubuto bwiwe no guhura n'abapfasoni ba vy'abana urumva nabuzukuru barahari abo basi nabariko baraheza amashuri ama université mu kubaba hafi kugira ngo twonore memoire ya Canjo Amisi mukanya bagira dushira akarimbo wagiye he duce dukurikira ivyo rero Canjo Amisi yakoze imbere yuko tuvuga kuvyerekera urupfu bwiwe mu kurangiza kino kiganiro kubukurangiza ino celebration turiko turibuka imyaka 29 Canjo Amisi ashengeye ni Savye Multi Services fatikanije na Gato Karakura Music Center Peace ku rugamba nari naje twenga urukundo rusaga umutima akamwemwe kari kose eka niwora nari naje simba ntakana gahimbawe ushikendera nderaguza ndakubura wagiye kiyago canje wagiye rukundo rwanje erega inkumbu zigiye kunyica wagiye kiyago canje wagiye rukundo rwanje erega inkumbu zigiye kunyica ko numva umutima usimba garuka umpumurize kiyago canje ibuka ka kajambo ka wa munsi wa mbere niwumva y'abantu
bakubesha rukundo rwanje erega ndacari wawe sinahindutse wagiye kiyango canje wagiye rukundo rwanje erega inkumbu zigiye kunyica wagiye kiyango canje wagiye rukundo rwanje erega inkumbu zigiye kunyica Yenyeri mutwenzi maso y'inyana nyambi itagira gahunzi wewe nakunze ingo rukundo rwanje uwanje uwawe dusangira urukundo imyaka yose wagiye kiyango canje wagiye rukundo rwanje erega inkumbu zigiye kunyica wagiye kiyango canje wagiye rukundo rwanje erega inkumbu zigiye kunyica nuko rero bravo gato karakura music center rukinzo right bread mubabwirije yuko uyu mumuna mukeneye ivya mu mariage amadoti bikimaza zose buzobe hafi mwabo igere mamukunze rero ebala ndababwiye imaze zagiye kugenda neza kubwiwe je vraiment yo nironke akaraka ku MC nkamuhamagara ndamubwira ijambo rimwe gusa nteturura yitwa nteturuye kwera ko tuva ngaho batwemereye yuko twakoze neza bakaryoherwa nakindi kiryoshe nkico nuko rero turiko turibuka canje mu misi imyaka 29 ni myinshi umwakuza azoba imyaka 30 hari uwitwa Simon One Nation yariko aranirifuna mu kanya akaba yariko arambwira ati mu mwakuza tuzoba turi kumwe mu Burundi aba Bruxelles ati niwe yatangwa ikintu bita Fondation Change Miss ndazi ko hari ama initiative menshi yabayeho mone yawe kumuramutsa kubera iki kubera ko Pisco arahazi urabona ijya cimetière hajya urazingana aba musulman bashingura umuntu nta nakibe gisigara we yararahiye avuga ati negereza kwerekana ko hari hose kugira tori imva yiwe byabaye ikibazo kitagira uko kingana mugabo kubera ko hariho inshuti n'abagenzi bacibuka neza ko hari yaragiye muzobona imva ya Change yarashize ko basi n'izina urazi ko kuba mizuma bitabaho kugira ngo intwari yacu Change ya Miss nigere ngo barakoze simori katwizere yuko mwakuzoza mu Burundi celebrating hamwe turi kumwe na Pisco n'abandi benshi nuko kuvyerekeye rero iterambere rya Change Miss iryo terambere rya Change byaranzwe n'ibintu bibiri yaragiye sinovuga ibintu byinshi byerekeye orchestre nationale mugabo tubabwira ko bitwa Batula n'abandi babaye hafi n'abitwa Africa Nova acava muri orchestre nationale agenda mu mabano ico gihe hari akagorane kwera iki amabano yagirigire une tournée internationale hanyuma bakaba rero hari haba artiste bamwe baramaze kuvamwo n'abandi hari bafise izindi ngorane bararondera abo bassiste tubibwiwe na Africa Nova bashika batatu biranka karema ko mu mwanya usigaye bugira repetition bakavuza izo ndirimbo bigahera mugabo Change wa Miss muri 2 semaines ngo yarazimaze nukuvuga yuko ngo iyo hatabawe
iyo tourne guhavigira ingorane uretse ico rero Chanjo wa Miss ko ndavuga ku nguvu za Chanjo wa Miss agarutse ni umusoliste wa mabano yaravuyemo Chanjo wa Miss arava kuri basse aragenda kuri solo urumva yari afise double cerveau hariho n'abartiste bubu bakubwira yuko ibintu yavuza ku ndirimbo ziwe zimwe hari gihe kugira ngo babitore bibafata umwanya canke bikabananira yumvira umuntu haciye imyaka 19 asandavye mugabo indirimbo ziwe benshi bikabananira kudeshifa no kuvuga ko yari umuntu akomeye gose yaragize tourne yaragenda muri Hollande aragira ikindi naco twababwira nuko yagiye muri prix RFI découverte hanyuma bayihereza uwundi muntu ntiyabaye wa mbere mugabo byaranuganuga ko yateza kuba ari wa mbere kuko uwitwa Mano Dibango yara muryoherewe gose arakire ubugenzi bwiwe mugabo ntibwake kabiri yaciye agira ico bita prix Kalao yo muri Senegal arayironka mu yo prix tubamenyesha yuko pour la petite histoire igihe Mano Dibango aza mu Burundi ashitse kuri aeroport yavuze nguno munsi ndara kwa Chanjo wa Miss ico gisinzi ko yamubwiza cyane myakabiga mugabo yaba mu studio bana bari hajya muri protocol baca baragera baracakira Mano Dibango baramujana no kuri hotel tutavuze kugira bevite yuko abazi ico kibazo birababaje kubona umuntu nka Mano Dibango yaramaze kubona ubushobozi n'inguvu n'impano Imana yari yahabaye Chanjo wa Miss akaba Chanjo wa Miss ico gihe yarakiba mu studio uretse rero ico twovuga mu kurangiza ico gihe tubamenyesha ko amabano umupfaso n'umukuru w'igihugu Bagaza niyo yabahaye yashizeho mu gwimabano abaha studio hanyuma bagora abakozi ba leta bahembwa ku kwezi nk'abandi bari bafise INSS barabategura ibiteramo hagati mu gihugu bagatera ibiteramo mu bihugu duhana imbiwe bagategura ibiteramo byo mu makungu nibo bakira abashitsi bandi ba president bavuye mu kindi gihugu baza ngaha ico bita ama soirée dansante hara ababizi baravyibuka ajya kuri Meridien eka n'ahandi iteka baronse ryari rivuye ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu ico gihe Bagaza ngo yakunda umuziki twizere ko vuba tuzoronka n'abandi bakunda umuziki kugira ngo abaronka abapisco baronka amazu n'ibiki birashoboka tura twarayazi haciye imisi 3 arambwira ati hari amafaranga umukabagaza yatanze ngo agende agure ama parcelle y'abartiste b'amabano yongere agure utuduga twari tugezeho twitwa Suzuki umwe wese kamwe aba dushasha tube tumutonore amafaranga ashikira kuri RTNB parite ko vyo bari vyo kuverifya turabitubwiye hanyuma ngo bacara bacakira ngo mwe muri abakozi ba RTNB muri abakozi b'iradio aya mafaranga yaje ngaha urumva haciye iminsi umva zaciye zihindura imirisho bica bigenda iki ukundi ni ibintu menye ya 2 jours cubona rero baronka ayo maparcelle bakaronka nayo masuzuki cyari kuba icubahiro gikomeye ku buryo amageneration yakurikiye kubona yuko ku muririmbyi atari guhomba ku muririmbyi suku mukene ku muririmbyi sukuba nyine atacha zova mugabo ubu rero birakwiye biratangwe kuza biragenda muri abana bagoma bafata indege nuko twovuga rero kuvyerekeye iterambere giwe twogarukiza nga dufite umwanya muto no gucelebratinga turi ngaho gera du celebrating imyaka 19 turiko turuka Chanjo wa Miss ari savye miti services iri kumwe na Gato Karakura Music Center hanyuma yarakunda igihugu ari biravuga ati ewe Burundi ngira ndakuririmbe usa n'amazi yo kwiteke usa n'ikisa ibintu byinshi cyane aruba ukaravuga ngo usa n'Imana yakungabiye mama ye quelle poésie urumva ikintu gikomeye umva mu patriotique ya nationaliste yarakunda igihugu cyacu cy'u Burundi eka nico gituma mu Gato Karakura agira twumvishe Pisco Rugamba umusore ari ku rugamba atumvisha ukaririmbo mukunda eka iki gihugu nta kindi gihugu gisa naco twagiye ewe Burundi giranda kuririmbe ewe Burundi gucurarange usani juru rishani jiyenye usana kayaga ko kumugoroba usana mazi y'umusarara
Ekusani mana yakungabiye, ekusani mana yakungabiye, Yesu wakubonye ajya mu gatondo, yewe burundu teyigomwe, imisozi ukwikayangana, nikwikiyaya giungabana, ewe Burundi iranda kuririmbe, ewe Burundi gucurarange, ewe Burundi iranda kuririmbe, ewe Burundi gucurarange, usani juru rishari jinyenye, usana kayaga ko kumugoroba, usana amazi y'umusarara, ekusani imana yakungabiye, ekusani imana yakungabiye, Yesu wakubonye mu mashoka y'inka, inyambo zawe zikwigina, amazi atemba, inyoni ziririmba, biyayagiza ubutore bwawe, ewe Burundi iranda kuririmbe, ewe Burundi gucurarange, ewe Burundi iranda kuririmbe, ewe Burundi gucurarange, usani juru rishari jinyenye, usana kayaga ko kumugoroba, usana amazi y'umusarara, ekusani imana yakungabiye, ekusani imana yakungabiye, Yesu wakubonye mu mata y'inka, ewe Burundi teyigomwe, akayaga kaguciya nino, abana bawe baguteramiye, ewe Burundi iranda kuririmbe, ewe Burundi gucurarange, ewe Burundi iranda kuririmbe, ewe Burundi gucurarange, usani juru rishari jinyenye, usana kayaga ko kumugoroba, usana amazi y'umusarara, ekusani imana yakungabiye, ekusani imana yakungabiye, ewe Burundi. Burundi bwacu buribuka rero tukiri abana bugwe, iyo ndirimbo yugurura televiziyo, twatuzi ko tugira dukurikire dessin anime, ni indirimbo yugurura televiziyo, ibihe byinshi dukurikira, tukumva dukunze igihugu cacu, tukumva tukigumbereye, tukumva yuko tuzokigwanira, turazi benshi turarota amaviza, ni vyiza mugabo hari n'abandi bakunda igihugu cabo, nka Chandra Minsi atigeze yibagira ca yibagirana mu gihe yarambiye umuvyeyi, ntishobora kureka kuririmbira umuvyeyi wa twese ari we Burundi. Warakoze gose. Nuko imbere yuko tuvuga kuvyerekeye kwitaba Imana kwiwe, je nagira nshimire bimva mutima gato Karakura Music Center Pisco, aba n'abantu benshi bakora dukurikira
wakoze no munsi warakoze imyaka ine yose twakoranye j'espère ko tuzoba tukiri kumwe no mu myaka. Merci beaucoup Christian Xavier, tuzokomeza kuko izi n'inshingano zacu cambu c'abanyarwanda biri mu migambi dutegerezwa gukora kuko nkuko natanguye ndayivuga ndomwe mu bantu bakunda umuziki w'u Burundi kandi mwishirahamwe ryanje gato Karakura Music Center iki gisata cyo kwibuka abartiste bitavye Imana kirimo cyane kandi nitwiteze kubihagarika na cyane yuko ubikorera kwa gusa. Yes. Nta mafaranga ahembwa abikora kwa gusa ari abantu benshi aba batama bagiye banyespirasi cyane gose cyane kabisa ko nabantu barifise umuziki ukomeye nuno munsi je ndiko ndaraba indirimbo zisohoka uno munsi inyuma y'imyaka 2-3 usanga zazimangaye mugize indirimbo zaba batama nabantu bakomeye cyane ata muntu yofa kubibagira ku buryo rero dushobora kuvyirengagiza na hata amahera buri kurakorera tugashimira haro n'abadufashe ba Jean Paul bagatanga amakaraoke bagatanga espace yabo bayita gute podium stage twizere yuko naza isanamu nazo nyene umwaka uzabazo bahari gratuitement nibi tuko turakora kugira ngo celebrating ni ibintu vyiza cyane tugashimira Ana muka Canjo wa Misi atwumva n'ingoga akaza na Kati na Asina kumuzukuru wa Canjo hamwe na Hassan turanabakumbuye nabo bazi nuko kuvyerekeye urupfu rwa Canjo wa Misi rwangeze gutara abantu bashobora kuvuga none Canjo wa Misi yaragwaye Canjo wa Misi yagize accident Canjo wa Misi byagenze gute Canjo wa Misi nivyo yaragwaye Canjo wa Misi yaramaze imyaka myinshi agwaye mugabo kwera gukunda umuziki no gukunda ubuzima no gukunda abantu aramara igihe kinininya mugabo ajya amagumu yo 1993 yaramugiriye nabi cyane kubera ko yari yararirimbiye ndataye yararirimbiye ibintu bya politique yarafise ikintu abibonamwo hanyuma ico gihe vyari bigoye cyane byari bigoye kumvigwa hari abantu batamwumva bituma azarava mu quartier azanya kabiga bwiza aragenda buyenzi munyuma aragenda gatumba yarabaye ahatandukanye harabavuga ko yarabaye kumutakura ntavyo nzi mugabo hari nabavuga yuko yagiye no mu buterere gusa ico twobabwira nuko president wa Amicale des Musiciens Amicale des Musiciens Bruno Simbavimbi ari we member yigeze kutubwira yuko misi we yanyuma yari yagiye mu gatumba kuvuza umuziki mu guhimbaza canke mu kubumbatira cyane kurondera amahoro hanyuma baje ngo baragira accident iyo accident rero ihuranye n'amagara make yiwe bica bituma aremba ico ni ikintu cyambere mutezwa kumenya yuko iyo accident yamubabaje gose mugaye ikintu cyagiye kumugora cyane niyumvira yuko yowe yarabuze umuba hafi kuko yava mu quartier bamuyinda akabumva haguma hari amagumeza 94 95 abuja mu quartier yabarasa agenda hariya mu nyuma ukacusanga yicaranye n'abantu bakiri baturika tubivuge naho bitanejereje ugasanga yibereye mu kabare ariko urasangira n'abantu rwagwa ruto bibabaje gose kubera ko abo twayaze baririmbanye kera batubwira ati hari nk'imyaka 2-3 tutigeze tumenya iyo Canjo wa Misi ari tukabaza bo bari bagize Imana bagenda mu quartier atangura zirimo za Rohero za Kiriri abandi bamaze gushika iburaya barababaye kora ko hari imyaka myinshi nk'itatu batigeze bamenya iyo Canjo wa Misi ari ukungene rero byaciye bigenda harageze igihe araremba aramererwa nabi cyane turibuka mwene wabo Sekirima bavukana kuri se cyangwa bavukana kuri nyina umengo bavukana kuri nyina Sekirima rero bavukana kuri nyina niwe yumvise ati burya mukuru wawe ebana Karaca icyo yatubwiye ati narafashe imodoka iyasi ndakuramwo intebe ndamanuka ibujumbura ndamusanga aho yarari ndamuryamika ndamutwara ndamushikana muhira ndamushikanye muhira turabona yuko atanguye kuremba ntiyamaze 2 jours bacamujana kuri hospital ikomeye Kiremba umuganga yari umuzungu aramuraba aramwitegereza aravuga ati ngaha nasigaye aho Imana urumva Imana rero ikiramutwara atarambara n'imisi 3 ikintu gusa twovuga gikomeye nuko twamaze imyaka 25 tuvuga yuko Canjo wa Misi ya Sanda Vitaliki zitandatu z'ukwezi kwa 4 1996 ahubwo twasanze twarihenze ya Sanda Vitaliki zitatu nk'uno munsi tariki zitatu z'ukwezi kwa 4 tariki zitatu z'ukwezi kwa 4 twabibwiwe na Kati twongera tubibwira na Ana yaraduhaye ama preuve yuko hariho icyo bita laisser passer ntiwashobora kuduga
ntibashobora kuduga gushike mu yindi province uta chef de zone atakwandika igipapuro ahandi baca kwita umuwasaye mumva ko ico gihe cari kibi abacarukubu ntibabizi je naravyiboneye yuko bateza kuronka laissez-passer ni ikintu gikomeye cyane iyo laissez-passer yarayitweretse ivyo byose vyabaye mu documentaire cinéma ndashaka kubatumirira bashoboye kuraba kuri Facebook uzokwandike 25 ans 3 bits 25 ans 3 bits change wa miss 25 chiffre 25 ans 3 bits change wa miss ucubibona vyose ni kiganiro twakoze mugabo hagati muri ico kiganiro haciyemo iyo documentaire twari kumwe na Pisco Rugamba kandi n'ujya munsi warahabaye warakoze kandi nakiyagiye on espère ko tuzobandanya tuvoyage hamwe turarangije tubibukitse yuko mariage dot n'ibindi nta wundi atari Pisco twirogera kapibe kandi turashimiye n'uyo yashizeho iyo cimetière kora byari kuba bigoye twizere ko tuzoronka akaryo ko kuja kuraba intatemo ya Change wa Miss ariwe Simon One Nation n'abandi rero bagize ico bamara benshi nasavye Meet Services be nagato karakura n'abandi nuko rero turashimye umva woshikirize kaja mu kurangiza nokenguruka cyane ku myaka ishika 29 iheze muhisi Change wa Miss yitavye Imana jewe araciye imyaka itari mike nakuze numva Change wa Miss ariko nagiye gutangura kuba mu bintu vyiwe araciye imyaka 5 ndibuka kuri 25 turiko turibuka uyu munsi wo urufu rwiwe niho natanguye cyane gukurikirana ibikorwa bya Change wa Miss ndiga indirimbo zitandukanye ziwe ndamusesangura neza ndabona amakoro yiwe indirimbo ndavuga ati uyu mugabo kabisa yari umuntu adasanzwe biragoye cyane kuko yarafise amakoro novuga sinzi niyo yarayakuye biratangaje kuko gushika none umunsi aba artiste turiko turakora mugabo biragoye gushikira tusha Change wa Miss biragoye cyane kweri ico gituma rero muri yo myaka 5 iheze ndiko ndibuka Change wa Miss sinteze guhagarika ahubwo tuzokomeza mbere n'abandi tubibuka nkuko itariki zibiri z'ukwezi kwa 11 twabikoze naho tuzokomeza kandi twibuka n'abandi ba artiste batandukanye novuga ko ari intumbero nziza ahubwo no hamagara n'ubundi muririmbyi wari we wese kuko ibintu turiko turabamwo uno munsi ntabwo ari twebwe twabitanguye turafise abantu babidutanguriye turiko duca makanda yabo rero ni vyiza ko tuguma tubibuka aba Simon nyene bo muri One Nation bafise fondation Change wa Miss bashize hiyo mva tubona nk'ubuye tutayibona yes twakomeza rero kubibuka kuko mu bisanzwe utazi yava ntamenya ni yaja turafise iyo turafise amakoro turiko twakuze tumva ngo gitari bagifata uko sivyo twe twafonze ababifonze rero sabo kwibagira niko kukorera tone tunashimire na Goreti na kilo urazira kilo bari hariya no murakoze cyane tugira duti bye bye tuzosubira 29 ans nuko mugabo ukuri ntarangwa n'urucumu umugabo ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza ubagezi biwe umugabo ukuri ntarangwa n'urucumu umugabo ukuri arangwa n'umutima
ibikorwa bizomuteza imbere n'igihugu ciwe umugabo kuri suwirirwa yicaye umugabo kuri akunda ibikorwa akamagwanira amahoro ahari hose akamagwanira